Ndagutera intege ngo ijambo ry'Imana nturifate minenerwe, ntiwimenyereze kurifata nk'ikintu gisanzwe ucishamo amaso gusa wirenganira ivyo rivuze ukabigwiza n'ubusa iyo bidahwanye n'ivyifuzo vyawe canke iyo bidahwanye nuko abantu basanzwe babayeho. Enda ndagusabe urishire hejuru y'ibindi vyose, iyo rivuze ukore utaravye ngo abantu baraza kunyemera, baraza kubikunda canke baraza kuvyanga, kuko hako duhusha ici Imana yatugeneye kubwo gutinya abantu no kubwo kumvira imitima yacu, twogendera mu kuri tukababaza imitima yacu kandi tukababaza n'abantu, kuko abantu sibo baturemye, abantu sibo bajeje kutumbereza ubuzima bwacu, burya nabo bari mu ntambara nk'iyi turimo. Ndagushimiye cyane wowe uri kurankurikirana muri kino kiganiro, ndagusabira ngo Imana ikugendere, ano majambo Imana yavugiremwo igufashe mu buryo butuma utera intambwe mu rugendo rw'agakiza. Ndi Acher Niyonizigiye, ndashaka kubandanya mvuga ku ijambo namaze kuvuga ko ijambo risigura igituma dushobora gufata Bibiliya, ijambo ry'Imana, tukaryubakira ku buzima bwacu atabwoba, abantu naho batodutahura, naho botuvuga nabi, kandi tukabaho ubuzima buhwanye nuko Imana igomba, kuko ubwo buzima nyene nibwo burimwo amahoro, nibwo burimwo umunezero, nibwo burimwo kuroranirwa. Imana ntishaka ko tubaho dutadutora, dukora ibigezweho, dukora ibijanye n'ibihe turimwo, kuko bimwe muri vyo binyuranye n'ico Imana ishaka, kandi bitugira ko ingorane, bikagira ingorane ku miryango yacu, bikagira ingorane aho dukora ubuzi, amashuri twigamwo, mbere bigahungabanya n'ubuzima bw'ibihugu. Nsubira inyuma gato nongere mvuge igitumira ijambo rikomeye cyane. Kumbure utumvirije ibiganiro vy'imbere urashobora kumbure kutumva neza igituma. Imana yaduhaye ubuzima bumwe, kandi mu nyuma yabwo hariho urubanza. Ingene tubayeho uyu munsi birafise ingaruka ku buzima bwo muri kazoza, ariko kandi akanovera ku buzima tubaho kavana n'ingingo dufata, n'ingene dutumbereza ubuzima bwacu. Kugira ngo dufate ingingo iyi canke iyi bivana n'ivyo twemera nk'ukuri, bivana n'ivyizerwa vyacu. Hariho ivyizerwa rero bibuza amahoro abantu, hariho ivyizerwa bizana amatati, bizana uruhagarara mu bantu, hariho ivyizerwa bizana umwumvikano muke, kandi umwumvikano muke urahungabanya ukororanirwa kw'abantu. Imana irashaka ko tubaho tumerewe neza, kandi kugira ngo bishoboke bisaba ko twisunga amajambo yayo yahishuye, kuko Imana yahishuye amajambo yayo kugira ngo idufashe kubaho nk'uko yashaka ko tubaho igihe yaturemye. Naramaze kuvuga ko hari ibintu bitatu nyamukuru shaka kuvuga ko bituma dushobora kwizigira Bibiliya, tukayifata nk'ukuri ngenderwako, ikivuze tukagikora n'igihe coba kinyuranye n'ivyo twipfuza, vya bindi vyo muri kamere zacu, n'igihe coba kinyuranye n'ivyo imiryango yacu ikunda canke itwitezeko, n'igihe coba kinyuranye n'ivyo imico yacu itwigisha. Icambere muri vyo naramaze kukivuga ko n'ivyo Imana yivuze ko iyo nyene ubwayo. Uravye ivyo Imana yivuze ko uza gusanga vy'ukuri ikintu cose Imana ivuze turakwiye kugiha agaciro, tukakirutisha ibindi vyose tuzi, ukuri kwayo kukaba ukuri ntaharirizwa mu buzima bwacu. Ngira rero mvuge kukigira kabiri. Ikindi ca kabiri gishobora gutuma twizigira Bibiliya tukayifata nk'ukuri k'urufatiro mu buzima bwacu, n'ibintu bamwe mu banditse Bibiliya bahumekewe n'Imana bavuze. Ivyo bintu babivuga bitaraba, hanyuma uko babivuze biba kuno nyene. Turaza gufata kimwe nyamukuru, ariko mu kurangiza bivanye n'akanya ndaza kongera ku ikindi mu majambo makeya, ariko dufate kimwe nyamukuru. N'ubuvugishwa bwatanzwe n'umuhanuzi canke umuvugishwa yitwa Yeremiya, turamuzi mu isezerano rya kera, mu gitabo citirirwa izina ryiwe citwa Yeremiya nyene, igice ca 29 ku murongo w'10. Muri ico gice, muri uwo murongo, uyu muvugishwa akongera akaba umwanditsi Yeremiya yavuze ngo Abisirayeli bazomara imyaka 70 mu kinyago, hanyuma basubizwe mu gihugu cabo. Mbega ibi bintu vyagenze gute? Ibi vy'ikinyago vyaje gute? Reka dusubire inyuma gato. Igihe Imana yakura Abisirayeli mu buja muri Egiputa, murazi ko yabamajije imyaka 40 bari mu bugaragwa. Mose ariko arabigisha, abaha amategeko, amabwirizwa
usanga ari mu bice bitandukanye. Igice kinini cari cerekeye ubuzima bwabo bamaze gushika mu gihugu c'isezerano, ingene bazotunganya imiryango yabo, ingene bazotunganya amatongo yabo, ibijanye n'isuku no kwirinda ingwara, harimwo ibijanye n'amategeko mpanavyaha, mbega iyo umuntu yishe uwundi bizogenda gute, mbega nivyashika umuntu akiba ibintu vy'uwundi muntu bizogenda gute. Hakabamwo n'andi mategeko rero yari yerekeye ubuzima bw'impwemu, ingene bazosenga Imana, ingene bazotanga ibimazi, ibintu nka bene ivyo. Hanyuma ariko Mose imbere yuko apfa yarababariye ikintu, yaravuze ngo nimwahirahira aya mategeko Imana ibahaye mukayarengako, muzobona inkurikizi zavyo. Imana izomera nk'iyibagiye ivyiza yabakoreye, ibahane, ibashwiragize, ibomore, ibakure mu gihugu izoba yabahaye. Hanyuma rero ntivyatevye, harageze igihe vy'ukuri barava mu isezerano bari bahanye n'Imana, cane cane mu nyuma y'umwami Salomo, aho bwami bumanyukiyemwo kubiri. Buriya bwami bwo mu gice ca ruguru nibwo bwatanguye kuja mu bintu vy'ubuzimire cane, imbere yuko ubwami bwo hepfo ari nabwo bwarimwo umugwa mukuru wa Yerusalemu n'abaherezi benshi niho bari imbere yuko nabwo bukurikira iyo nzira. Hanyuma rero batanguye kuva mu nzira mu masezerano y'Imana, Imana yarahagurukije abavugishwa, baraza barabagabisha, barabwira bati ivyo bintu mwagiyemwo muravuye mu isezerano ry'Imana, murakoze ikosa, kandi Imana yaravuze ko izoduhana. None rero nimuhindukire mubireke, kuko mutabiretse Imana izoduhana. Hanyuma baragagaza, baranka kubivamwo, maze Imana ihitamwo guhagurutsa abansi babo, cane cane ubwami bwa Ashuri, Asiri, hamwe n'ubwami bw'Abanyebabuloni, Abakarudaya. Irabahagurutsa, irabaha inguvu kugira ngo baze banesha Abisirayeli nk'igihano kirungiswe n'Imana. Imana ikoresha abatizera, batayizi, kugira ngo ihane abayizi bitewe nuko bagararije ivyo Imana yari yarabasavye. Hanyuma rero abo bansi babo babateye bakabanesha, baca bafata bamwe muri bo babagira imbohe, babatwara ku nguvu, babatwara mu bindi bihugu, babakura mu gihugu cabo. Niho rero Yeremiya yavuga ngo mwebwe mwamaze kujanwa i Babuloni, muri ca gice ca 29. Reke kumviriza abo bavugishwa b'ibinyoma baguma babwira ngo mugira mugaruke mu gihugu. Atahubwo nimugura amatongo, murime, mwubaka amazu, abakobwa banyu nimubashingire, nibubake ingo, abahungu banyu barondera abageni bubake. Ati kuko ntimugira mugaruke vuba, muzohamara imyaka 70. Murumva ko abagiye bakuze batagarutse. Umuntu agiye afite imyaka 30, 40, 50, nta kuntu yari nibaza ko abagarutse barabakiri bato n'abavukiyeyo. Hanyuma rero baca baragenda barabayo gutyo, tuza kubona rero ubuzima babaye cane cane abari Babuloni duciye mu nkuru ya Daniyeli. Daniyeli yajanwe mu bandi mu kinyago akiri umwana muto, turabibona mu gice ca mbere c'igitabo kimwitirirwa, mu gice ca mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu. Yagiye ari umusore. Hanyuma amaze gushikayo kubera yava mu nda y'ingoma, yaragize amahirwe yo kwiga ivy'intwaro, bitewe nuko umwami w'i Babuloni yashatse gukoresha bamwe mu bazanwe ari nyagano, abo yabona bafise ubushobozi bwo kumufasha gutwara igihugu neza, abashira mu ishure maze bariga. Hanyuma Babuloni, Daniyeli Murantunga n'abagenzi biwe murabazi abakunda gusoma Bibiliya, baruhira kuba barongozi mu bwami bw'i Babuloni. Murashobora gusoma igice ca mbere n'ica kabiri c'igitabo ca Daniyeli mukabona mwizo nkuru. Daniyeli arakora ibikorwa vy'intwaro, hanyuma ageze mu butama, ariko arasoma ivyanditswe. Bantu b'Imana ni vyiza gusoma, si vyiza ko twama twiteze ibintu ko bitugwa ko gutyo nyene, canke ngo dutungwe n'ibihuha ivy'abantu bavuga. Daniyeli yaraserangura, sinzi ukuntu yaguye rero kuvyo Yeremiya yanditse, aca asanga ya myaka 70 Yeremiya yavuga yaheze. Mugabo agize gutya abona baracari mu kinyago, kandi nta bubasha bwo kwikurayo bafise, kuko vyasabwa ko hafatwa ingingo ya politike kugira bashobore kuvayo. Abonye ko bataravayo kandi imyaka yaheze, aca atangura gusenga. Asenze, murabizi umumarayika yaramugendeye aramuhishurira ibintu vyinshi, ariko ivyo reka tubireke. Mu nyuma y'amasengesho ya Daniyeli niho tubona uwundi mwami yitwa Kuro w'umuperesi. Aho ubwami bwari bwahindutse, ntibwari bukiri ubw'Abanyebabuloni, hari hasigaye hatwara abaperesi. Uwo mwami Kuro aca afata ingingo, biri mu gitabo ca Ezira igice ca mbere
kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'indwi, afata ingingo yo gusubiza abisirayeli mu gihugu cabo, abaha uruhusha, yasohoye decret kuko yari ayifitiye ububasha, iha uruhusha abayuda gusubira mu gihugu cabo no kucubaka. Aca afata ivyo Nebukadineza yivye cagihe yaza gutera Yerusalemu, ivyo yasahuye mu ngoro y'Uhoraho arabibasubiza. Aca aranasaba n'abanyagihugu biwe, arababwira ngo nimushigikire ab'Abisirayeli kugira ngo basubire iwabo bubake igihugu cabo. Ariko n'ubundi nsubiye inyuma gato, hagisigaye imyaka irenga 100 uwo mwami Kuro ngo abeho, Yesaya yari yaramuvuze ko, amuvugishwa mu gice ca 45 c'igitabo ca Yesaya, avuga yuko Imana izomuhagurutsa, kandi uyu yari umunyamahanga ntiyari umwisirayeli, ko Imana izohagurutsa umwami yitwa Kuro, ikamuha kunesha abansi biwe, agashikira ubutegetsi bw'ubwami bw'abaperesi, hanyuma ikazoca imukoresha kugira ngo asubire gusanasana kubaka igihugu ca Isirayeli. Reka dushire hamwe ivyo Yeremiya yavuze, ivyabaye kuri Daniyeli, ivyo Kuro yakoze muri Ezira, n'ubuvugishwa bwa Yesaya. Kubona ivyo Yesaya na Yeremiya bavuze vyabaye uko babivuze nyene. Uravye ukuntu vyari bigoye kumenya ingene ibintu bizogenda, kuko geopolitike yo mu karere yaguma ihungabana, vyari bigoye kuzomenya ibintu bizoba mu myaka 70 canke mu myaka 100. Hanyuma n'ingene ubwami bwagiye burahindagurika, byari ibintu bigoye kumenya imbere yuko biba. Urashobora kubona ubwami bwiganje mu isi uyu munsi, mugabo biragoye kumenya mu myaka 100 ubwami buzoba bwiganje, kuko burya wibaza ngo nibwo buzobukurikira, hari igihe bitagenda uko, ugasanga vyagiye ukundi. Ufatiye rero ku rusobangane rw'ivyategerezwa kuba mu karere k'Abisirayeli bari barimwo, ukaja mu vy'uburongozi bw'abaperesi, kugira ngo ivyo Yeremiya yavuze bigende uko yabivuze, ivyo Yesaya yavuze bigende uko yabivuze, aba bantu banditse ibi bintu nta kuntu na kumwe bari gushobora kuvyandika bakoresheje n'ubwenge bwabo gusa. Ivyo bintu ntivyashoboka, vyasaba yuko vy'ukuri baba bahumekewe n'Imana izi kazoza. Nta yindi siguro nimwe dushobora kubiha. Burya aba bantu banditse Bibiliya koko nkuko ijambo ry'Imana rivuga, bahumekewe n'Imana. Ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana. Naho vyo bari ibintu bisanzwe, umenga nta kintu kigaragaza ko ari Imana yabihumetse, ukamenga ni imvugo isanzwe, mu vy'ukuri ni Imana yabikoze. Kandi iki ni kimwe gusa, hariho ibindi vyinshi twoshobora gufatira ko. Nari nababwiye ko hari ikindi kimwe nza kuvuga mu majambo make, nikijanye n'ivuka rya Yesu. Uwitwa Mika yabivuze hagisigaye imyaka 700 ngo Yesu avuke. Avuga yuko Yesu azovukira mu gisagara citwa Betelehemu. Ni nk'uwo gusaba kuvuga umusozi Perezida w'u Burundi azotwara u Burundi mu myaka 700 azovukirako, ukabivuga uyu munsi. Ni igiki kikubwira ko aya mazina y'imisozi dufise uyu munsi azoba kihari? Ico si kintu umuntu yoshobora gukoresha ubwenge ngo agitore. Nukuri ni Imana yonyene yashoboye gutuma Mika yandika iryo jambo. Washaka igihe Yesu yavuka, Yosefu na Mariya ntibabi Betelehemu. I Betelehemu bagiyeyo kuko umwami Kaisari atanze itegeko ko abantu bose baza kwiyandikisha mu bisagara vya basekuruza. Yosefu nawe basekuruza bakomoka i Betelehemu. Nta kuntu na kumwe vyari gushika ngo Yesu avukire i Betelehemu iyo bitagenda gutyo. Muca mubona Imana yavugishije Mika ko ariyo Mana yakoreye mu bwenge bwa Kaisari kugira ngo atange irya tegeko, maze Yesu ntavukire i Nazareti ahubwo avukire i Betelehemu. Ingingo ya politiki ikomeye nk'iyo irafatwa mu bwami bwose bw'Abaroma kugira ngo ico Mika yavuze kigende kwa kundi nyene. Iyo wiyumviriye kuri ibi bintu niho ucubona ko vy'ukuri abantu banditse Bibiliya ntibanditse ibintu biyumviriye gutyo nyene, bahumekewe n'Imana izi vyose. Nimba uri umukiristo rero, reka mfatire kuri bino bibiri gusa, naho hariho ibindi vyinshi twofatira ko vyavuzwe bitaraba kandi hasigaye igihe kirekire ngo bibe, maze bikaba kwa kundi nyene babivuze. Ijambo ry'Imana nukuri, ntidukwiye kurifata minenerwe, nukuri kurengeye ukundi kuri kose. Abayanditse bahumekewe n'Imana. Murashobora kubisoma mu cete ca 2 Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 3 umurongo wa 6. Ko
ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana, ya Mana izi ukuri kose, ya Mana idukunda, ya Mana idufitiye umugambi kandi yifuza ko tuwugenderamwo, turashobora kwizigira neza atagukekeranya ko ibintu ijambo ry'Imana ridusaba gukora arivyo dukwiye gukora, kandi ko ariko kuri kurengeye ukundi kuri kose. Ibintu Bibiliya idusaba kureka turakwiye kubireka, kuko niko kuri kurengeye ukundi kuri kose. Ndagutera intege ngo ijambo ry'Imana nturifate minenerwe, ntiwimenyereze kurifata nk'ikintu gisanzwe ucishamo amaso gusa wirenganira ivyo rivuze ukabigwiza n'ubusa iyo bidahwanye n'ivyifuzo vyawe canke iyo bidahwanye nuko abantu basanzwe babayeho. Enda ndagusabe urishire hejuru y'ibindi vyose, iyo rivuze ukore, utaravye ngo abantu baraza kunyemera, baraza kubikunda canke baraza kuvyanga, kuko hako duhusha ico Imana yatugeneye kubwo gutinya abantu no kubwo kumvira imitima yacu, twogendera mu kuri tukababaza imitima yacu kandi tukababaza n'abantu, kuko abantu sibo baturemye, abantu sibo bajeje kutumbereza ubuzima bwacu, burya nabo bari mu ntambara nk'iyi turimo. Imana rero gushoboze wowe bakurikirana iki kiganiro kugendera mu buzima, kubaho ubuzima bugendera mu ijambo ry'Imana. Wagize neza, n'ubundi ndagusabira ngo Imana ibandanye kugirire neza. Urakoze.